Napimye ku maguru basi. Yo cameraman show. Stony ntabiramugurira. Yo. Asevre nyene cyari kimeze nka sex yo mu ngune nanga kwivuga nayo ni yizi wewe. Naje mwamufata. Aho kiba. Uca rugenda. Cycy acagenda. Abakuzi oya ase Madrid zimeshe. Jewe sinzi mu bandi ndamukubitira ngaho imbere yanyu. Niko ndipfuza ko ndishira iki. Aha nogira action. Kijya giti kivuge cyo kimeze nk'igitsina cy'umuhungu. Juste aho imbere hari uruntu umeze nka sex wowe urukozeko burya byari nagutogira Stony agenda kwakoresha umwanya adahari. none koresha umwanya ni biro rero Kiya twayikoresheje bivanye n'inyigisho twagomba dutangiye ku bantu. Sasa rero kuntu abantu babonye kijya giti abangagaca biplanta ibiki nibiki byinshi ndagutumye mw'ibintu menga abantu ushiraso nimwe budasanzwe. Nawe nyene Cycy afite umugore wiwe n'abana. Nene agenda kundana n'abagabo abandi kandi abasoni yarahari. Naje twafuye nari muri vacances yarahetse. Ako ntabirenze bashe mwifata ibintu bya danger nyene kandi atabirenze. Bere ariko rakina film ni romantique karamukura kuganwa baby. STV every story matters. Bakunzi wa STV nze komeze bon. So rero shaka kuvuga byinshi mbonye wa mugore wa Stony Cycy. Ariko na Belyse peut-être baje muri ntuza muri tournage ndafite amakuru ko Cycy yagarutse muri ntuzenya muri Rukundo TV kandi nakoresha umwana ihari. Koresha umwana nakimbye wenda wapi? Stony kundaba nabi. Yo. Umwana wa Cycy. Shaka kuvugisha gatoya. Mumeze neza? Tumeze Imisi kwanza. mahoro ni meza. Bere ujya uri mama. Oya vraiment babaza gutwara umunsi umwe. Bamwaraye. Bakudraga nyene agenda nyene ndazi. Hari uza wajuzanye. Samahaba na mkazi. Ngiye kwanza mbanze nicare. Dasi urusaku rwinshi. So akunzi ba STV ndaramukubwira kandi nize ko meze fresh nize ko meze bon. So rero nabonye Cycy na Belyse bice cyangwa ndo ko bwisha usanga bari muri tournage. Nakashobora ko yaje ikaba rafite na program ndati n'umugabo wasimwa mubonye Stony. Mbegere umwana wanyu. None munaza mtoto mkacha mugira Madrid kujya basi ubandi butanguye kirikari. Hajya Madrid ndo bisigura ubandi. Bisigura ko abantu bose rero bafite Madrid mwikira Makine kwe gutukana. Uca rugenda. Cycy acagenda. Abakuzi oya ase Madrid zimeshe. Jewe sinzi mu bandi bashaka kuntuka ndamukubitira ngaho imbere yanyu. Agomba ntanye n'abafana navuga ati benshi abantu basi nk'umuntu abantu bose bafite Madrid n'ababa. Niko bavuga rero shaka no mubaho inyuze. Ahubwo nawe niko bizi. Niko bizi. Niko ndipfuza ko ndishira iki. Aha nogira action. Akunda imojuru para. Nge muyera manuka ariko bacu bavyita. None makuri mission ne kwanza Cycy. Nemete. Meze bon. Cyane. Shawes nukuri abo bazokubita kuno yose bakenyuwe bamutwaye nindahabira vraiment. Bibi ya mtu na deshire mama yake. Mukozi w'Imana. Yes, Christ na Yesu. Hallelujah. Cycy nenda ukumbuye nashaka ko tuyaga navyifuje kubakera muguru musira kunze. Imana ishimwe. Amen. Kuze STV n'umusi kwezi baza kunsorora kunamba birebyo mukanga nebo Belyse yaciye hena Maguru napimye ku maguru basi. yo cameraman show Stony ntabiramugurira yo Asevre ibirato mfise ko sikwiyemera cyangwa kugira ibirato mfise bikora wenyine navyo ushobora kwikorera. Davre Muri tournage turi aho kwambara zamba yaheze mugenzi ati we kura donc mwose yambara uko ashaka. niko mutaratangwa kandi muri amasomo ngaragiye. Donc mwe nyene muri abatuma abantu batakora akazi nyene ku masaha bashaka. Muciye muri abamagaye nta waduhamagara hari kamera twasanze ngaho kumagira muri shooting none twakaba twatanguye atabamwebwe. Sikia honyeza Stony ari ngaho bisigura usanga umwana ariko yafati reka ndamuzane kwanza. Cycy mbe ajya makuru bavuga ngo warigeze kuva juste kwa Sami ubu bakavuga ko wasubiye muri Rukundo TV. Kubera ijya mbere niwe mwatangwanya Sami mbere kira ataravyiba kujya ngo azaratambuka gwa hasi akiconze. Kubera watambutse chini gatonya hasi Ndabivuga je byose no vyanga. apara kwivuga no kwivuga gusuze kumwe ati ubutambutse cyo gwa hasi. Isigura ko ntango bafite Umva no kwiruka ubu
agira gusuku umugize gusumugera Imana igira neza. haleluya niyo mana agire neza Belyse akaba yambara duziye tumeze kuboro nyene none simwe mwafuke kuburana uve muri Rukundo TV kugira bihebe Naje twafuye nari muri vacances yarahetse ako ntabirenze bashe mwifata ibintu bya danger nyene kandi atabirenze abere ariko arakina film nyari romantique karamukura kuganwa baby uragasutwa gusa apara gaswa bisanzwe rega turi muri sama none kuri ubushuhe ni kuri umuntu uze Vraiment babashizemo amapire mashasha. yarakoroye ninda Asha oya vraiment. Isigari. nemo bose gayo yambiko asisi wowe ati jewe nakayaga tubure byose niwo uradashire ngo ubere sinobura deshire ngo mbure n'amafaranga rutuma mbura amafaranga nkaronka deshire sisi bavuga ko ibyo muri mwafuye na Sami dore ngo birahera murasaba ikigongwe ngushaka muri Rukundo TV nivyo none okay nta zibana zidakomana amahembe niko babivuga usigaye kumufisa amahembe cyane kumufisa menshi navyibona navyibona Niyo mvugo bakoresha. niyo mvuga mu by'isi filime byabo ngo ishamba ritinjirwa kandi barakunize mu ishamba ndavyibuka ntubinyibagize barakaniza barikanyongaga sasa rero icyo twafanye cyasumba icyo dufana vyaraheze ubu nyene Wagarutse mu rugo. karabandana wagarutse mu ruhongore abandi ndashaka mbwa ko turi bujuma tuvuga akabenzi karagarutse mu rugo agaki Akabenzi wewe. mini muislam turabonana kama tubonana no ikubera nzi benshi bavuga ubu benzi umubajije adresse y'akabenzi agwa kuri 11 nawe rero bivuze Vraiment. na address kandi usanga ari huba wewe Si. ndavyibutse kwanza abantu bajya akabenzi bafite amatama nk'aya Belyse navyo sisi vugishwe sisi nawe inyama z'impene ni sisi Ugize contraire ndagutwenze. kumbe nta kabenzi njya nayo ya brahma no Nakashobora karamunaniye vraiment. karamunani gusa nkaho ni bon Cyo umufana wako. Abafana duhure kuri 11 14h. kazi kawe mimi ko muislam aho dusanga namenye yarahongagurise kubera yaguhekenya inyama z'ingo oya ziyo ziroroshe gusa kwa igikoba wagiruku imisa kumbe ndabona navyo narinzi niko navyumvise andisarije yarahonje zaramumatsesha zarakumazura ko kirazira kucwa n'inzara kandi ingezi hari nivyo ukunda ne tubure byose igitoro kiwe n'ingurube nico ukunda sisi rero bisikora kwagarutse muri Rukundo TV waragarutse wajuje mugabo bakunze umukene yazo mutware kuri 11 cyamuhamagara zo kwitaba sisi ni haba na Belyse oye n'amatama yaravuye aradatsi Ashindani mwa kuri 11. kiriya n'umukwe yo vemana arahazi basha yamirayo ni nko muhira uriho waje ntuzovayo bitu biko bien bitu biko bien sana mbede kwa Sami mukina mufise ama contrat ga Belyse Ya turafise contrat. mukina mufise contrat ati juste ikinda kire kuri we ikisinda kire kuri ugikora Ya umukozi wese afise contrat yiwe kandi narijya turi ni team vraiment igeze ku ndi gwego. Il faut ko twiha agaciro kandi tukiyuba. sisi uco tumuzo ko umunyuka ko umva yagiye muri vacances umunyuka umunyuka ni giki umunyuka umunyuka ari giki Ubu ntabwo ari umunyuka. Oya. Turamugurishije. abyaziyo niyo mpamvu uravuze ko hajya impene Ingo tuhe ikaze mukunguru. kaze kungurube ungurube ne bazita umunyuka Tuntu. murakorana cyanavyumva ngo umunyuka abasha n'igikiberi n'igikintu watwishyuye ati kwa Sami wajuje rero nta kuvayo na jenje nishikiye mu rugo kwa data none ko umugore akoresha umwana mu mazi imisi mufiki umugore wakoresha umwanya tubona Cycy n'umugore wa Stony ngo mu ntambara iki niki ama brother ferme wakoresha umwanya twigeze dushwana oya bishuye ko mutiza none twigeze dushwana nukuri mwana ego nk'ubu Stony wasagiye ku kazi par exemple agashikira nko kwakoresha umwanya bashobora gukoresha umwanya atawuhari none vyogenda gutogira Stone agenda kwakoresha umwanya akoresha umwanya adahari none koresha umwanya ni biro rero no si biro ariko naco tuma ko nayikoresha umwanya yova mu rugo Stone nawe ngo agende bagiye gukora iki uno ivyuma gakoresha umwanya sisi cameraman afite cameraman sa barakibaye par exemple birashitse agenda Stony aragiye umugore akoresha umwanya ari muhira ni iki wo kwibaza ni kino kwibaza
Okay, nani cyo tuma Stony agenda mu rugo akoresha umwanya umugabo we kure no naco tuma Stony agenda mu rugo akoresha umwanya adahari kuko nimba vyoshika Stony akagenda akakoresha umwanya nuko bafite gahunda nakoresha umwanya uravyumva none iyo gahunda bafite na mama nujya mugore akoresha umwanya adahari iyo bari nyabake ntayo no ucuvuna bayonye ari ndamba adashire nkuko ibaze yakufatiye ku mugabo wiwe cyangwa nambaye bushikopa abo Samira hombesheje ntago turagowe ngo gusa nawe biko biraza mudasanzwe nambara byose ivana umwanya bisuga ngo bakubwira ati Belyse ati bwayisene bavuga ati bwayisene ambara bushikopa we yambara bivaye n'ahantu nsanzwe ntayambara ntayo no kwambara mbwe impundu nsanzwe nambara no problem nyene ufise amatama meza cyangwa ushaka ndagabanirize ko sisi navugisha ukuri naganirize mbe umunyuka muhurira mu munyuka niyo barakugira yo jenzi ngo kumbe singangani yo tumushirasi mu mugu tuzomwatire basi tumwatire ryari sangabe tuzomwatire vraiment none sisi hari foto yigeze gusohoka wewe juste muri impande ya television wewe wari wambaye igitenge Stony yari yambaye mengi ishati yera nyambari juste aho imbere hari uruntu umeze nka sex wowe urukozeko bijya byari Agus yambaye igitenge yari yaswime ndanakwibutse yari yaswime okay yari yatorotse ijya boro bibeze uri impumyi ufite amaso itaraja konera bitwaye iki imeze gute bijya biboro no kijya kiboro kandi kaje kinini najya unye cyari giki cyari giforme ukunyene okay wari umubiri w'umuntu canke cyari giti sinyo ndukunda kubaza cyari yari sex vya vrai canke cyari giti muri mwashizeko gusa nyimba ari sex ari kuri kwimana babwiye divorce divorce gweri umwana waguhamagara sise kumena ndaragira umwana afise Madrid nakubwiye umwana ari muto afise Madrid hamagara mango sise ari nayo umwana mwiza n'umagara mama we mwizina ku buryo uje mwana wanje ngo utakara izina apana kutanyitira izina kuko amamagaye mama ntazi nawe banyiciye kuno bandi mama we mugabo aracari muto ujya n'ubwo utakara akavuga mama wanje ni sisi baca bandonde basi nibeshye sisi wanje twa sisi usanga benzi aje kabenzi umunyuka we ni nganga sisi nyise cari giki kweli no cari giti ego hariho inuze yari filime ko mategura cyane yari akantu ari utuntu duto dukunda gukora TikTok oya apana TikTok yo masitena mano mumbye shabeza babita muto mubwiye apana udu TikTok yakufata nk'umuvayo umuva kandi ambaye deshire ibazi sasa ni nk'udukumetraje duto idora dukora ko kwenza abantu oya tuba turimo message z'abantu novuga ko ari dukina ibintu dufatiye ku buzima abantu barimo mu kino gihe sasa rero kijya giti kivuga cyo kimeze nk'igitsina cy'umuhungu nyene cyo kimeze nka sex yo mungu nanga kwivuga nayo ni yizeho aho kiba igisutwa sasa umwana yagikinisha agitwaye ababwiye ati twayikise uri babandi uzobona umwana yaguye mu ikosa no uri wa undi uzokwemera guhanura umwana yaguye mu ikosa ku buryo kijya kinaba yakoze gira gumwe yajya kosa utokimubwira kirikare basi mubwira ati kinyu gikoze bizana ingaruka iyi ni sasa umwana agitoye no namusiga mubwiye iki ni kimeje uko ikinyu gikoze igitsina vuga biko biraza mu muzidasanzwe uravyumva no example sico gusa makosa ni menshi sasa urashaka kumubwira ati ingaruka y'iki kintu ni iyi ingaruka y'ikintu nimbi cage ni nziza cyanyigije gasambe kutambara ibiratonda vyambara niko usanga ugenda no mwisoko tambaye ibirato uravyumva rero kiya twayikoresheje bivanye n'inyigisho twagomba dutangiye ku bantu sasa rero kuntu abantu babonye kijya giti nkagaca biplanta ibiki nibiki byinshi ndagutera inkuru je ndashaka kuba nifoto zifoto nisirikire ko kijya kintu cyazirikiye bakibonye mw'ibintu menga abantu Umunyamakuru nimwe budasanzwe orki yagufatira ku nyigisho zarimwo babonye ko kijya giti ari ico nyene cyo hiting kijya cyangwa nyene cyari muri Eden cyo cyatumye abantu tuba abanyabyanku uzosha
baragukubita bande bankubita reka tuvuga ibintu bibaho juste ibintu bihari ari muri Eden shaje ndabizibaza ko si umucungwe ne navuze ko cyari cyo muri Eden none nta giti nimwe kirenga ku isi kitari muri Eden ni giti no si giti uvuze ko cyari giti no nawe narinzi kuri umuntu uri kuri Imana umva rero si umuntu umva ni si umuntu cyari giti muga sinavuze ngo ni giti cyo muri Eden ndacavuye kwa shitani none wumva sisi mveho amanje he munyoka nawe mwishinga nta bindi muzi akunda kugira kugurutsa akantu batabanje kumenya icaje n'imvo iyo byaje biva vraiment njye foto ndayibonye narashidutse c'est quoi ça sex nyene kabaye ndumigwa ndagira zoom ndasubiza inyuma gati ibi nibiki yicaye ko groupe muricara muragira ndabeshe agiye kubana kuryamako baranyicaye ko barakomanta ntabakwicaye ko ilfo haba ikintu kandi ntuzushavure niba mbonaho ikintu mu muryango nta nimero yawe nanifise urabizi nawe yarafise Stony aratinya kubaza Stony yega kutambaje ati mbese si bijya waramaze kumenya ivyo ari byo urakoze sisi hari amakuru igeze kuvuga kijya gihe ukiri mu kwa Sami ko mwari muri mu rukundo wari cameraman wo kwakoresha umwanya media twarabana na Stony nari nubatse mukina na Sami ego nese nari umugabo none wumva twari gukundana kitegiye muza murakina Sami kiconze mugikinira muri afite ariho izo twatanguye kera tutarabana na Stony nizo ndiko ndavuga kera cyakera ya ntitwakundana nyene mugikina kubwiye ko ufise agasusu gatonya navyo bibuka karameze ko shaho kameze ko shose ibiti mu nzu nibibazo sha Belyse umunyo kandi uzi gusa nabindi akabensi Zeri meze gute kubame twarira mu kazi nyene mugabo nta birebire happy from Ciza nawe nyene Ciza afite umugore wiwe n'abana ne nawe genda kundana n'abagabo abandi kandi abasitoni yarahari cyawibaza sha na Stony rero ni Adam na Eva ibazigame vraiment tuje kuri Belyse umugabo wawe nk'ubu usama kubwiye ati tuje ruguru gukina filme ni filme zako muduga ruguru umugabo ushaka kwamira ati kandi par exemple muzomara nk'indwi yose umugabo aragurusha ati duga madame nta kibazo aho ndabona ko utaravye filme yitwa agahinda k'ubuzima narayiravye birashigeze kuri episode 10 okay sawa nyamwe nari kubajije ndi mubayikinye twamaze imisi atari mike biro kandi yari umwana mubi yari umwana byonje ndavyibuka cenda nari byakoreye ntuzenya yo biriko yamwe ngo mogashitse kango ko kubera ndumugome muri filme vraiment kandi Imana ibimfashize ndavyatinga neza uzura ipratika no muzima musanzwe muri filme kuko hari abameze kurya nze ndabikora neza kabisa ndavyinjiremo ni kumwita mugome unazi tuce tumutazira kabenzi ajo mwamumbeshe ariko mwamumwisi okay izina mademoiselle Munyuka izina rya Yesu izina rya Yesu na Yesu yaragoye n'ukuri kw'Imana sindi umuntu rero sindi umuntu Cycy kandi cyane umukozi w'Imana haleluya wo muri Rukundo TV Belyse turiho bimeze nduga ruguru ntabwo ari bibi kuko mba ngiye ku kazi aba araza akazi nkora duga nta kibazo nindwi yose yari fresh uri ruguru nta kibazo nano mara ukwezi kuko abazi ko ndi amabana bako cosigana nani umwana yo nkanda mudogana ubundi arasigara muhira so abakunzi ba CV sinkunda kubarambira murabizi nari kumwe na mademoiselle Sharubatse Madame Stone asimwana Madrid ego windero twatumutazira Munyuka unani nganga Belyse so ndabashimiye rero Belyse okay abakunzi ba abanyuka Rukundo TV Burundi muboneye muri abagahinda k'ubuzima ubugome bwawe bishasha kandi so abakunzi ba TV kumwe na Cycy undi musi nzomutumira ndamubaza ibibazo byinshi cyane ibyo nabitse tugatmwize mu muryango wa ngangari so ndabashimiye cyane rero Imana ibahezagira amen ciao ciao STV, every story matters.